nagomba nkubwire ni koko wahinduye amasengesho kenshi ariko nta cavuyemwo. Nagomba urondere muri uku kwera, urondere muri uku kwezwa. Ni ikigwanishwa gikomeye uhoraho adashobora kwirengagiza. Birashoboka nawe hakaba hari ibibazo bikuri imbere, birashoboka ndetse hakaba hari n'ivyaha vyakwizingiye ko wihana ariko ukabisubiramwo. Hari ubushobozi buva kuhoraho. Uzamawera, 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 Yesu uzamawera, 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 oho urera migambi yawe, oho irera imirimo yawe, oho irera. Uzamawera, 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 Yesu uzamawera, 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 uzamawera. Nongeye kubaramutsa ndabipfuriza umugisha w'Imana. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nta wuzi ibizobejo, mushikirizwa na mwene so HAZIYO Désiré. Ndabashimira cyane mwebwe mwibuka kudusengera. Ni kubw'amasengesho yanyu Imana ishishikara ikora ibikomeye, kandi nawe ushitsa kure ubu butumwa uri gukora igikorwa ciza. Imana iguhezagire. Uyu munsi hari amajambo akomeye tugiye kuganira, tugiye kuraba neza ukwera ngene ari ikigwanishwa gikomeye, ngene ari kirimbuzi mu bindi. Hari ubushobozi bwo gusenga ariko hari n'ubundi bushobozi. Amena. Ukwera ni ikindi kigwanishwa gikomeye cyane. Reka dusome Izaburi 114 duhere ku murongo wa mbere. Havuga ngo hamwe abisirayeli bava muri Egiputa, hamwe ab'inzu ya Yakobo bava mu bantu b'ururimi rudebagura. Ku murongo wa kabiri, abayuda bahindutse ahera. Ndasubira mu murongo wa kabiri, abayuda bahindutse ahera h'Imana, abisirayeli bahindutse ubwami bwayo. Ku murongo wa gatatu, ikiyaga kibabonye kirahunga, Yorodani rusubizwa inyuma, imisozi miremire yikina amatavu nk'amapfizi y'intama, n'uturambi nk'imyagazi yazo. Umurongo wa gatanu, ubaye iki ga wa kiyaga kuhunze, nawe Yorodani kusubiye inyuma, namwe misozi miremire ko mwikina amatavu nk'amapfizi y'intama, namwe turambi ko mwikina amatavu nk'imyagazi. Imana iduhana umugisha. Niki kimazi cyo kwezwa, niki kimazi cyo kurondera kwera. Umuntu akarondera canke umuntu akitandukanya n'ikibi. Iyo umuntu ashitse kuri iyi ntambwe yo guhinduka hera hima, yo guhinduka ubwami bw'Imana, twabonye neza aha n'abisirayeli ngo bamaze kuva mu bantu b'ururimi rudebagura. Aha byasobanura abanyegiputa, ni ukuvuga bisobanura bamaze kwitandukanya n'abanyabyaha, bamaze kwitandukanya n'ingeso zabo, bamaze kwitandukanya n'imvugo zabo, bamaze kwitandukanya n'imico yabo, bakabirinda ihanga ryibereye ukwaryo. Haleluya! Bamaze guhinduka bakaba nk'ahera h'Imana,
bamaze guhinduka bakaba ubwami bw'Imana, tubona neza ngo imisozi bitegereje, iyi misozi byari ibigeragezo bitandukanye biri imbere yabo. Twabonye neza ngo imisozi bibonye ngo iratemesha irahunga. Haleluya! Yorodani nago nyene rusubizwa inyuma rumaze kubona ukwera kwabo. Hari ikindi kigwanishwa kinyegeje muri uku kwera, kandi uku kwera ni Kristo Yesu ubwiwe. Mana idufashe, Imana itugire neza. Birashoboka rero mu masengesho wagize imisozi ikaguma iri uko yakabaye, ukaba warasenze uko ushoboye kose, ariko bikanga. Ngomba kukubwira iki kindi kigwanishwa cyo kwezwa. Amen, amen. Muri uku kwezwa kw'Imana ibasha kururuka igatabara igakora ibikomeye. Mana idufashe, Imana itugire neza. Usomye muri Yosuwa 3 ku murongo wa 5 haba ngo maze Yosuwa abarira abantu ati nimwiyeze, kuko ejo Uhoraho hazokora ibitangaza muri mwebwe. Mana idufashe, Imana itugire neza. Yosuwa yasubiriye Mose, Imana imaze kumuha kurongora Abisirayeli. Tubona neza aca abwirira ishengero, abwira Abisirayeli, aravuga ngo nimwiyeze, ngo kuko Uhoraho azokora ibitangaza muri mwebwe. Birashoboka ukaba umaze igihe urondera igitangaza mugabo ukakibura, n'abagiye bakubwira ko ubyakiriye wararindiriye urahebura, ariko nagomba nkubwire igitangaza kinyegeje muri uku kwera. Igitangaza kinyegejwe mu gutunganira Imana. Imana idufashe, Imana idutabare. Muri iki gihe ibintu byaracanganye, umuntu aba avuye mu byaha bitandukanye bakamusabira umugisha, bakamubwira ko Imana izomugira neza, ko Imana izomukora ibitangaza. Yaba avuye kwiba bakamuhanurira ibyiza. Nagomba nkubwire nk'uko Bibiliya itubwira ko ingero y'umunyabyaha ari urupfu, nagomba nkubwire nimba hari ibyaha wakoze, nubwo baba baraguhanuriye ibyiza, ariko nagomba nkubwire amaherezo yawe uzogira, ntuzobona ibyago, uzobona ibibi. Ingero y'umunyabyaha n'urupfu. Mana idutabare, Imana idufashe. Ariko umviriza, wowe ufise imigabo yo kwezwa, wowe ufise imigabo yo gutunganira Imana, wowe ufise imigabo yo kutiyanduza, birashoboka aho ubaye akaba ari muri aba bantu b'ururimi rudebagura naho usengera, ndetse hakaba hari abadebaguzi benshi. Amajambo yabo ni icavutu gusa, amajambo yabo ni uguhirikana gusa, amajambo yabo. Mana idutabare, Imana idufashe. Yo birakwiye ko witandukanya, nubwo utovana nabo, ariko mu buryo bw'ivyiyumviro vyabo, mu buryo bw'amajambo yabo ukitandukanya nabo, ukarondera ukwera. Twabonye ngo bamaze kwitandukanya n'aba bantu b'ururimi rudebagura. Mana idufashe, Imana idutabare. Imisozi bayabibonye. Haleluya! Imana itugirire neza. Niki kigwanishwa cyo kwezwa, niki kigwanishwa cyo kwera muri ino minsi kiriko kiribagirwa. Abantu benshi bariko baravyibagira. Gusenga niko kwisonzesha, abantu bariko barisonzesha, mugabo bakisonzesha nyamahane, bakisonzesha batumvikana, bafise ico bapfa na bagenzi babo, mugabo akaguma yikomeza. Nico gituma impwemu mbi ziguma zivyibushwa muri bo, akora ibyaha n'umutima ntubugisimba. Nagomba nkubwire mukundwa, cari iki kigwanishwa co kwezwa, cari iki kigwanishwa co kwera. Iki Yoshafati yaragikoresheje amaze gutegwa n'amahanga, amaze gukoranirwa n'amahanga,
amahanga aharura ingabo ziwe abona ntiyoshobora guhangara ico gitero. Yaciye abwira abantu bose bahurira mu rusengero, nta kindi gikorwa bariko barezwa, bariko baratunganira Imana, ngo n'abana bato nabo ngo bari baje. Haleluya! Ijambo ry'Imana rirambarira. Imana idufashe, Imana idutabare. Usomye mu gitabo ca kabiri c'Ingoma igice 20, uca ubona ayo majambo. Imana icirururuka imaze kubona ukwera kwabo. Haleluya! Iramubwira ngo ntaco utinya, ngo intambara ntabwo ari iyawe, ngo ariko ni iyanje. Amen, amen, amen. Yoshafati acarondera korale ishajishije ukwera. Amen, amen, amen. Uyo munsi ingabo, uyo munsi abasirikare baca batonda inyuma, ariko korali ishajishije ukwera. Haleluya! Bari bafise indirimbo ivuga ngo imbabazi z'Imana, imbabazi z'Uhoraho zamaho igihe cose. Ngo bagitanguye kuririmba, haleluya, bashajishije ukwera, bakiriko bararirimba, abansi babo basubiranamwo, bakiriko bararirimba. Amen, amen, amen. Izo ndirimbo, haleluya, zituma basubiranamwo, barazibagurana. Yoshafati yashitse yandura iminyago gusa. Nagomba nkubwire, ni koko wahinduye amasengesho kenshi, ariko nta cavuyemwo. Nagomba urondere muri uku kwera, urondere muri uku kwezwa. Ni ikigwanishwa gikomeye Uhoraho adashobora kwirengagiza. Birashoboka nawe hakaba hari ibibazo bikuri imbere, birashoboka ndetse hakaba hari n'ivyaha vyakwizingiye ko wihana ariko ukabisubiramwo. Hari ubushobozi buva ku Uhoraho. Urera kandi uragororotse. Ndagushimiye mukunzi Yesu, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye kugira neza. Haleluya! Ndabona Daniyeli amaze guterwa muri rwagobo, umwami azinduka kare aravuga ngo Daniyeli, mbega Imana ukorera ngo yakuzigamye. Daniyeli aravuga ngo kuko nabonetse imbere yawe ngo atagicumuro, ngo kandi imbere y'Imana nabonetse atagicumuro, ngo none yarungitse marayika ngo azibira iminwa y'intambwe. Bivuga ngo ndacariho. Haleluya! Ndasengeye umuntu Mana, egome ni koko afise ivyamwasamiye Mana, kandi ntawo kumuvugira mw'izina rya Kristo Yesu, ariko kuko afise imigabo yo kwezwa, ndamusengeye mukunzi, ntuvyirengagize. Uce wururuka uzibiriye iminwa y'intambwe mw'izina rya Kristo Yesu. Ivyamwasamiye vyose uce ubihagurukira, uce ubizibira iminwa mw'izina rya Kristo Yesu. Urakoze, ndagushimiye. Ndasengeye n'uyu muntu afata imigabo yo kwera ariko bikanka. Mana n'umushoboze, umuha ibihe vyiza. Ni mw'izina rya Kristo Yesu ndabisavye, amen. Arico wotunganya mu buryo bwo kwihana, ushobora kurondera umukozi w'Imana kwegera akagufasha, cyangwa ukaturonda ku nimero ya WhatsApp ya 71 45 90 83. Imana ibahe umugisha.